ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ijwi ry'umuhamagaro niwo mutwe w'ijambo ryacu ry'uno munsi muri kino gitondo. Ijwi ry'umuhamagaro. Umuhamagaro urafise ijwi. Muri iyi minsi dutanguye umwaka mu minsi heze, Imana yaduhaye kuri iri jambo rijanye n'ivyemezo dufata ku bw'Imana yacu. Iri jambo Imana yampaye rirahagaze beaucoup plus kuri objectif canke ku ma mission yacu, birahagaze kuri objectif ya mbere. Ni ijambo rizotujana cane mu gusobanukirwa neza adoration yacu, uburyo bwacu bw'ubusabane n'Imana, ariko kandi numva ari n'ijambo rizodutwara muri objectif ya gatatu, ariyo yo guserva canke gukorera Imana. Numva muri indwi canke kuri uyu munsi wa Mungu, numva imwe mu mabranche y'iri jambo numva Imana yashyize ku mutima wanje iratusha cane ku kintu c'umuhamagaro. Abo twari kumwe ku munsi wa gatanu naravuze ku bijanye n'umuhamagaro, nigishije mpagaze kuri Joseph, ama message urashobora kuyasangaho kuri internet, ariko twarabonye yuko Yosefu naho yaciye mu bihe bikomeye ku bw'abi wabo bahisemo kumugirira nabi, kandi naho yagiye ahura n'ingorane nko kwa Potifari, twarabonye yuko Yosefu atigeze ahagarika kuba ico akwiriye kuba. Ntiyigeze ahagarika gukorera muri excellence, ntiyigeze ahagarika gukoresha don yiwe ya administration, kuko imwe mu madon Yosefu yari afise ni administration, gutunganya ibintu. Iyindi don yari afise niyo kwerekwa no gusobanura inzozi. Izi ngabire ziwe zose zashishikaye gukora malgré ko yari mu bihe bigoye, kandi yari afise raison nyinshi zo kumva kumenga Imana yamuhemukiye, yari afise impamvu nyinshi kumbure zo kubivamwo. Ariko twaravuze kwa gatanu, iyo uhagaritse gukorera mu ngabire yawe uba uhagaritse kubaho. Uburyo bwacu bwo kubaho ntibugaragarira muri respiration canke ku mutima utera. Uburyo bwacu bwo kubaho ni igihe tubayeho dufonctiona muri don Imana yaduhaye. Nico gituma biri important kuvaloriza no kuvomerera no kubera amaso ivy'Imana yadushizemwo, kandi gushishikara kubibamwo nivyo bigenda bitwugurira imiryango bikaducira inzira. Yosefu ingabire yiwe yaramuteje ingorane kwa Potifari, ariko kandi nubwo yamuteje ingorane kwa Potifari, iyo ngabire nyene yaramutabaye kwa Farawo, imupositiona ahantu atamunyamahanga yoja mu gihugu gikomeye nka Egiputa y'ico gihe. Ariko tubona yuko ingabire we yamuciriye inzira. Ni ukuvuga ngo biri important yuko twebwe nk'ishengero, abantu turiko turarera, abantu turiko turaganira cane cane muri uno mwaka, namwebwe mudusuiva mukurikirana muri kure, ndashaka uyu mwaka muze muhe importance message zose zivugwa, kuko zirafise urukurikirane quelque part, zirafise ahantu zifatanira. Ugomba kwiga kuraba indani hawe. Tubaye muri education na culture, ndabibwira aba bavyeyi duhejeje gusengera abana n'abandi mugifise abana bato, tubaye mu mico aho kenshi ata muntu atubaza ivyo twiyumvamo. Ivyo twiyumvamo, ivyo dukunda biri neglige, kuko dukura already yaba education canke y'amashuri canke yo mu miryango ishaka orienter ubuzima bwacu muca batureze canke abatureze bakunda. Ariko umuntu akarinda akura, duhora tubibona muri classe ya gatatu, umuntu akarinda akura titahura en terme ya don canke passion imurimo. Hama kubera ico kintu atagisobanukiwe, umuntu akabaho ega akora akazi anahembwa, aho ugasanga nubwo akora ubundi buzi kandi akanahembwa, ntari épanoui mu buzima, kuko ikintu kizana satisfaction na épanouissement mu buzima bw'umuntu sama vacances afata, sama faranga afise, sama connexion canke ama connaissance afise, si bihugu amaze kujamo canke si iki na kijya. Ikintu kizana épanouissement mu mutima w'umuntu nukwimenya hama ugafonctiona bivanye n'ico wagizwe. Uyu mwaka utangura twagiye tubona amajambo guhera dimanche ya mbere itangura umwaka le premier, twari ngaha mu makesha, nigishije ijambo rya engagement mfatiye ku rukundo rwa Dawidi na Yonatani, ingena rukundo rwagiye rukura. Dimanche igira kabiri nigishije ijambo rya engagement mfatiye kuri Marita na Maria. Dimanche igira gatatu
nigishije kuri iri jambo rya engagement fatiye kuri Maria Magdalena. Hama dimanche ya kane nigishije iheze ariyo dimanche ya nyuma y'ukwezi kwa mbere nigishije iri jambo rya engagement fatiye kuri histoire ya Rusi, kandi niyo nakomeje mu ndwi yose mu masengesho, uretse ko hinjiyemo n'uyundi muntu twigishije ko. Ni kuvuga ngo aya majambo yose araduha gato igicapo c'ivyo tuba dushaka kuvuga muri iki cimviro ca engagement, siko? Ariko uno munsi numvise gufata kuri aha hantu, kandi nzobandaniriza gato muri ino ndwi igiye gutangura. Usomye mu Bami ba mbere igice ca 19 ku murongo wa 16, Abami ba mbere igice ca 19 ku murongo wa 16 ukageza ku murongo wa 16, ugacusimbira ku murongo wa 20, 16, 19 et 20. Na Yehu mwene Nimushi nawe uzumurobanuza amavuta azobe umwami w'Abisirayeli, kandi na Elisa mwene Shafati w'Abeli Mehora uzomurabanuza amavuta azowumvugishwa mu gishingo canje. 19. Nuko avayo aragenda abona Elisa mwene Shafati ariko ararimisha inka 24 zirongoye imbere yiwe, zifatanijwe n'ingogo ari zibiri, nawe ari kuzimpera. Eliya akebereza iyari amutererako umutamana wiwe, maze Elisa asiga inka ngaho, agenda ariruka akurikira Eliya, aramubarira ati, ndakwinginze reka mbanze nje gusezera data na mama, meze nze ndagukurikire. Nawe ati, genda, ubonye ndakugize nte? Haleluya. Inkuru nshaka guhagarara ko ni inkuru y'ingene Elisa Imana yamuhamagaye, ariko iyi nkuru irimo ibice bitatu nshaka kuvuga ko uno munsi muri kino gitondo, canke groupe z'abantu batatu nshaka kuvuga ko. Iyi nkuru itwereka ingene Eliya nk'umuprofete amaze kuruha kandi amaze gukoreshwa ibitangaza n'Imana vyinshi, Imana yiyumviriye ingene ikora ico no kwita relève, ingene Imana ihagurutsa abaza kumusubirira. Umwe mu bantu Imana yahisemo ko agomba kumusubirira ni umuprofete canke umuvugishwa yitwa Elisa. Bibiliya iravuga ku murongo wa 19 yuko Eliya yagiye aja gucagura canke gutoranya Elisa, amusanga mu bikorwa. Ikintu ca mbere nshaka kuvuga, ndagomba kuvuga yuko burya Imana ntihamagara umuntu kuko adafise ico akora, ariko urashobora kuba ufise ibindi bintu usanzwe uri kurakora kandi ujejwe, ariko umuhamagaro w'Imana ukaza mu buzima bwawe, ukagusanga muri carrière, ukagusanga mu gikorwa kanaka. Kuko mwibuke yuko tutarabaho Imana yaraduteguriye ibikorwa byiza tuzokora, ariko hari igihe ubuzima budutwara mu bindi bikorwa, ariko Imana yarabika avuga tujya muntu nubwo ariko arakora bijya bikorwa ndamukeneye aha. Aha rero tubona Eliya aza kuraba Elisa akamusanga ariko araragira, kandi bari bafise ubutunzi bwinshi, bari bafise ubusho bwinshi, wamusanga ariko araragira, aramukoza kw'impuzu yiwe, aramuhamagara kugira ngo agire gute amukurikire. Yesu ashimwe cyane. Amusavye kumukurikira, aho ubona ko kitari kintu ahanini coroshe. Bibiliya iravuga ngo yari afise inka 29 ziriko ziramufasha kurima, yari père y'inka 12 ako zimufasha kurima, siko? Hama we ngo yari kumwe n'umugwi w'inka zibiri za 12, siko? 4. Il a fait 24 et 12 fois 2, 24, bien sûr. Yesu ashimwe. Hama ngo agira gute ngo aramwegera amuta kw'impuzu yiwe. Amaze kumuta kw'impuzu aravuga ati, va muri ivyo uri kurakora. Uravyumva? Aravuga ngo ava mu byo ari karakora, aza yirukanka kuri Eliya kubera ico kimenyetso amweretse. Ariko acaramusaba ngo nyemerera nje gusezera papa na mama, hama nze ndagukurikire. Ariko ndagomba gusurinya kuri verset 20. Eliya ngo aramubwira ngo genda unyaruke wibutse ico nagukozeko. Car pense à ce que je t'ai fait. Urabona yuko uretse ko Elisa yari umuntu ari prospère, afise ibyajejwe ariko arakora Elisa, ariko kandi Elisa yari afise attachement, yari afise abo afatikanije nabo, yari afise attachement kuri famille yiwe, kandi yarumva yuko adashobora gukurikira canke kwita umuhamagaro w'Imana adasezeye abiwabo.
ndashaka rero gufatira kuri ibi bintu bibiri kugira ngo ndaguhe kino gicapo. Hari igihe Imana iguhamagara ikaguhamagara gukora mu bintu bimwe bimwe cyangwa ikaguhamagarira kuyiha umwanya wawe mu kintu kanaka, aho ugasanga ico kintu Imana iriko iraguhamagarira kimeze nk'ikije kugongana n'izindi priorite wari ufise cyangwa izindi activite wari ufise. Iki gicapo ca Elisa kiratwereka picture ya engagement spirituel ku buzima bw'iwacu, kiratwereka igicapo c'umuntu afata icemezo, kuko nubwo yari asanzwe afise ayo ma priorite n'ivyo ariko arakora, inapaezite ngo yamwirutse inyuma kugira ngo yumve ica mubariye, ariko aramubwira ati ndazi ico ukoze par ce geste, ndazi mukunshira ku mwambaro wawe ico ukoze, ariko mukuza yiruka ntiyaje kumubaza ngo ushaka nkora iki, ariko mukumuza ko yiruka nkayamubwiye ngo nyemerera nje gusezera. Encore une fois tubona yuko niki naco ari ikintu gishobora kubera obstacle ku muntu wese Imana iriko irahamagara. Hari igihe Imana igukomunika volonté yayo, ariko ukaba ufise abandi bantu ukunda, abandi bantu uri attaché kuri bo, abandi bantu ufise icaguhuje nabo, ashobora kuba ari lien de sang, ashobora kuba ari alliance iyi canke iyindi, canke bashobora kuba ari abagenzi. Ugasanga kenshi hari abantu Imana ibwira ikintu bakora, ariko bikanka ko aja kugikora aussi longtemps adaparvenye kumobiliza abakunda ngo baciye implikemo. Ndagomba kukubwira ngo iyo Imana ikira gukomunika umuhamagaro, si misi yose izokomunika umuhamagaro abagenzi bawe canke abavyeyi bawe canke abakunzi bawe. Ndagomba mutahure yuko Imana muri souveraineté yayo iguhamagara uko ishaka, ihamagara uwishaka, ikaguhamagarira igihe ishakiyemo. Kandi imisi yose teste ya adoration yacu ni gihe dushobora kwemera kwitaba umuhamagaro w'Imana tutanegosie canke tutadiscusse, kuko dutahura yuko ivy'Imana biri prioritaire ku bindi bintu byose dufise mu buzima bwacu. Kubera iki? Kuko Imana idukunda, kandi atana rimwe Imana mu guha priority vyayo bizogutera gucika umuntu w'akajagari. Nimwabona abantu bafise akajagari mu buzima ngo kubera Imana, muze mumenye ko atari Imana. Kuko Bibiliya ivuga ngo esprit de Dieu c'est pas un esprit de désordre. Ariko kandi iyo umuntu Imana iriko irakora ku mutima wiwe, hari igihe mu mobiliza ikamuvana muri environnement, ikamuvana muri cadre, ikamuvana muri cercle kanaka, kandi iyo cercle ugasanga siko bose batahura ivyo urimwo, kandi siko bose bari prêt kujana nawe. Rero ndakunda Elisa kuko yabaye spontane mu kugira gute, mu kumva no gusaba uruhusha kugira ngo agire remise reprise. Uravyumva mu byasanzwe arimwo, hamaza kurikire mukozi w'Imana. Bwana sifiwe sana. Usomye muri 2 Rois chapitre 2, cette fois-ci ukava muri verset 2 ukagenda ukageza kuri verset 15. Urashobora kusoma iyo mirongo iduhe suite y'iyi nkuru, kuko mu nyuma Elisa yaragiye atangura gukurikira Eliya. Maze Eliya abarira Elisa ati, sigara hano kuko Uhoraho antumye i Beteli. Elisa aramwishura ati, ndarahiye uguhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye, sintandukana nawe. Nuko baramanuka baja i Beteli. Bashitseyo abigishirizwa i Beteli vyo kuvugishwa, baza gusanganira Elisa, baramubaza bati, hajya urazi yuko uwo munsi Uhoraho agiye kukwaka shobuja? Arabishura ati, egome ndabizi, ariko nimupfe gucereza. Maze Eliya yongera kumubarira ati, rero Elisa sigara hano kuko Uhoraho antumye Yeriko. Aramwishura ati, ndakurahiye uguhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye, sinandukana nawe. Nuko baja i Yeriko. Bashitseyo abigishirizwa i Yeriko ivyo kuvugishwa, baza kuri Elisa baramubaza bati, hajya urazi yuko uwo munsi Uhoraho agiye kukwaka shobuja? Arabishura ati, egome ndabizi, ariko nimupfe gucereza. Eliya yongera kumubarira ati, sigara hano kuko Uhoraho antumye kuri Yorodani. Nawe aramwishura ati, ndarahiye uguhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye, sinandukana nawe. Nuko bomi barajana. Maze abantu 50 mu biga ivyo kuvugishwa baragenda bahagarara kure aharabana nabo, abo bomi bagihagaze kuri Yorodani. Maze Eliya yakira umutamana wiwe arawuzinga, awukubitisha amazi, aca yigabanyamo kubiri, amwe ajukwayo ayandi ukwayo, nuko bomi bajabukira ahumutse.
bamaze kujabuka Eliya abarira Elisa ati saba ico ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati ntabara ume imigabane ibiri imwe mu yawe ngwimbeko. Aramwishura ati unsavye ikigoye, mugabo ni wabona ngitandukanywa nawe biza kukubera bityo, naho nutambona ntibiza kuba bityo. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga bagize batya, imikogote y'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya aduganwa mu ijuru n'agashururu. Elisa abibonye araboroga ati yewe gadata we wabereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Nuko ntiyongera kumubona namba, maze yitaburira ko impuzu ziwe azitaburamwo ibipande bibiri. Araheza atora umutabana wa Eliya wamukorokanye, arahindukira ashitse ku nkombe ya Yorodani ahagararaho. Yakira wa mutamana wakorokanye Eliya awukubitisha amazi, aravuga ati uhoraho Imana ya Eliya ari hehe? Amaze gukubita amazi aca yigabanyamwo kubiri, amwe aja ukwayo ayandi ukwayo. Nuko Elisa arajabuka. Maze bamwe b'Yeriko biga ivyo kuvugishwa bari aharabana nawe baravuga bati imwemu yari kuri Eliya iri kuri Elisa. Nuko baraza baramusanganira bakubita inkoro hasi imbere yiwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Impwemu yari kuri Eliya igiye kuri Elisa. Iyi nkuru urashobora kuba atayusanzwe uzi, ariko ni inkuru twese dusanzwe tuzi. Ndashaka kuvuga ngo igihe Eliya atarakihari, Elisa niwe yacitse umuprofete yamusubiririye. Kandi Bibiliya yerekana yuko uyu wa kabiri ariwe turiko turiga kuno munsi ariwe Elisa yakoze ibitangaza byinshi kurusha ibitangaza Eliya yakoze. Ariko kandi iyi passage duhejeje gusoma, izi passage dusomye zitwereka parcours yiwe. Ndakunda kuvuga kandi ndagomba gushimikira ko muri uno mwaka yuko gushika ku bintu bikomeye ntivyikora, kandi gukoreshwa n'Imana nubwo igice kinini bikorwa n'Imana, hariho part ya responsabilité yaba Imana ihamagara gukoresha. Ariko ndagomba gushimikira no munsi kuri iki kintu cijwi ry'umuhamagaro. Ijwi ry'umuhamagaro ni ijambo nshaka kuzovuga ko muri kino gitondo, kuko no mu minsi iri imbere mu masengesho yo mu ndwiza guherejo kwa mbere ndashaka kurivuga ko burya twese turafise ikintu Imana yaduhaye, twitwa ko dufise ikintu citwa intuition. Numva nshaka kuvuga gato kuri intuition, ariko kandi ngomba kuyikoresha nka terme tuzi, ariko kandi nshobora guhindura ijambo nkakoresha ijwi ry'umuhamagaro. Ariko kandi ngomba kuvuga yuko ivyo twiyumvamo vyose si ivy'Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo nta kintu cihenda nk'umutima w'umwana w'umuntu. Ni gute none dutandukanya igihe ari Imana iriko iradukondwiza mu kintu, canke ari twebwe twihenze turiko turongorwa n'ivyifuzo? Kuko ivyifuzo vyacu navyo biratwatira kugira mu ma action canke mu gukora ama acte kanaka, ariko kandi suko ivyo nipfuza vyose ari icimviro c'Imana. Ariko ndafitiye confiance mpwemu yera mu kuvuga iki kintu. Ndagomba kuvuga ngo mwese muri mwebwe muratekeye muri mwebwe icimviro c'Imana. Iki kintu ca intuition canke ndacite muri terme yindi biblique conviction interne. Iki kintu abantu bose baragifise. Iki kintu cose abantu bose yarakibahaye Imana, n'abadakirijwe Imana yarakibahaye. Ni icimviro kiba mu muntu kikamusunikira ahantu, ariko ugasanga nawe n'ubwiwe ntashobora kugusobanurira igituma yumva yokora ibintu gutyo. Nkora ndavyumva abantu babivuga ku muntu apfuye canke yapfuye, yo ngo maskini ngo yari yavyiyumvisemwo, ngo urazi ko yavuze ngo uyu munsi umuntu ashaka kuva muhira, ngo urazi ko yari yahamagaye abana biwe bose, ngo urazi ko yari amaze iminsi ngo agira ibi n'ibi, yo ngo yaravyiyumvamo. Ariko burya ntituvyiyumvamo iyo tugiye gupfa gusa. Peut-être iyo tugiye gupfa akamo kaba kenshi, ariko iminsi yose muri mwebwe harimo ingene Imana ibarongora ikoresheje intuition. Kandi ikintu niyumvamo iyo mbaye muri environnement itakivaloriza,
iyo umwana wawe umubona akunda gucapa ukamukubita ku ntoki ngo wagipfuwe, ngo hari umuntu wabonye acapa yubaka inzu, hari umuntu wabonye acapa atera imbere, ugakubita inkoni. Cyo ukabona umwana akunda agapira ukavuga ngo utwo tuno nzoturandura, ukuravyumva ukashaka ko akora bya bindi wowe ushaka ko akora. Ndagomba kubatumirira mwebwe nk'abavyeyi kwiga kuvaloriza passion iri mu bana banyu. Mbega muvyeyi, mwana wawe akunda iki? Ari atire niki? Nikihe kintu mubonamo? Hama iyo umuganirije wumva akunda iki? Nturabe ko kizana amahera canke kitazana amahera, kuko ivyo wowe ntavyuzi. Kuko iyo Imana igomba guhezagira umuntu, ntihezagira activité akora. Imana ntihindura, ntihezagira sorte ya activité. Imana ihezagira umuntu ari mu kibanza ciwe. Haleluya. La preuve, hariho abantu benshi bahinduye activité, agatangura adandaza ibiyoba, akarangiza ubuzima acika millionnaire adandaza isima. Yarahinduye activité ariko yaracitse millionnaire, kuko fidelité y'Imana ntihagaze kuri activité, ariko fidelité y'Imana ihagaze ku muntu ari mu kibanza ciwe. Biranashoboka ko umuntu ashobora kuba mu kintu ariko arirondera, ariko uko agenda yumva kitamubereye akakivamo. Igihe Dawidi yaja kugwana na Goliath, hari impuzu umwami yamutijije kugira ngo amuprotege, amwambika ikanzu yiwe, amwambika protection y'umwami kugira basi ntibakamasakre. Ariko Dawidi amaze kwambara impuzu y'umwami, kuko atari yambaye impuzu yiwe, kandi bishoboka ko umwami yaramurusha igihagararo na poids, iyo mpuzu mu gishingo cyo gucika un avantage canke gucika ikigwanishwa kuri Dawidi, iyo mpuzu yacitse fardeau. Kuko kimwe kuri bamwe ni protection, ariko kuri wowe kigacika fardeau, kuko kitari kuri size, kitari kuri dimension, kitari kuri taille yawe. So icatumye umugenzi wanje réussisa sico kizotuma jewe réussisa. Icamutumya nesha sico kizotuma jewe nesha. Tubayeho mu myaka ya conformisme, kandi si nivyo gusa, dufise amasosiyete mato, burya ibihugu bito n'amapeuple mato bifise avantage ko ushobora kubidevelopa n'ingoga kandi bikoroha, ariko amapopulation mato ya nkaya yacu y'imiliyoni 10 na zingahe, abantu bake, abantu bose bazinanye, tugira iyindi faiblesse canke iyindi desavantage, kuko twese tuba tuzinanye, ugasanga turinfluensanya. Ugasanga hari umuntu agutuma ugira ingene ubaho, ariko utazi igituma wewe wabayeho kujya. Kuko abantu batarondera originalité. Niyo umuntu agomba kuguhanura akubwira ngo mbega bazobibona gute, canke ngo bazodutwenga, canke bazotugaya. Bavyeyi, muri ko murahanura abana, ntimukabahanure mubashira muri comparaison canke mubereka ico abandi bazokwibaza. Kuko ntitwedika dugira comparaison, ariko twedika umwana tumutwara muri originalité yiwe, tumwereka inyungu ziwe muco turiko turamubarira, apana par rapport aux autres, ariko kuri wenyene. Rero ico niyumvamwo, ndiga kugiha espace kugira ngo kire gute gifonctionne. Iyi nkuru duhejeje gusoma, twabonye yuko Imana yarabwiye Elisa ati genda utoranye Eliya. Eliya yarabwiye, Imana yabwiye Eliya ngo genda utoranye Elisa. Ariko Imana naho yabwiye Eliya ati genda utoranye Elisa, Eliya n'umuprofete, Eliya n'umukozi w'Imana. Eliya yagarukiye mu kumenya umunsi muhamagaro wa Elisa utangura, umunsi wo kumuhamagara. Ariko information Imana itahaye Eliya, Eliya ntiyigeze amenya amadetaye ku munsi y'ingene Elisa azokwinjira mu muhamagaro. Ndashaka kubameta en garde, twe turabakozi b'Imana, urafise n'abandi bakozi b'Imana bagufasha canke bagufashije. Ako naho twe turabakozi b'Imana, Imana ikadukoresha tukabavuga ko canke tukabaha orientation canke tukagira ico tubabwiye kikabigisha Imana, mugomba gutahura yuko twebwe tutari Saint Esprit. Témoignage umfise ko kubera ivyo nagufashijemwo ni garantisa ko iminsi yose jewe nzotahura ivyawe. N'uwo Imana yeretse ivyawe akakukonfirma uwo muzokubakana, ukabona uri muri mariage nziza, ntibivuga ko ujya umuntu azokwama ari mu madetaye yawe yose, kuko niyashishikara kuba mu madetaye yawe yose azoba acitse ikigirwamana.
so biri important ko nimba uri kurahaguruka gukorera Imana cyangwa ukabura umukozi w'Imana, biri important kugira humilité ugatahura amarimite yawe, kuko ni wacika ikigigomana Dieu va s'occuper de toi. So Eliya aratahura ko Elisa ahamagawe, aramubwira ati urazi ibyo nagukoreye cunkurikira. Elisa aramukurikiye. Ariko mu gihe kanaka Imana ikomunika Eliya ko ministeri yiwe igira ihere. Eliya Imana iramubwira ati wowe urahejeje. Imana imaze kumubwira ngo wowe urahejeje, Imana imuha rendez-vous hirya ya Yorodani yuko ariho bazohurira. Muri Bibiliya hari abantu babiri batapfuye. Henoke ntiyapfuye muri Bibiliya muri Genese, na Eliya ntiyapfuye. Abona abantu babiri bo muri Bible batigeze bapfa, bavuye mu isi badapfuye. Eliya rero mu myaka yiwe yo gukorera Imana, Imana iramuhamagaye iramubwira ati wewe uzoze hirya ya Yorodani, Imana yagira ihezanye nawe, inamubwira ingene izomutwara. Ariko Eliya amera nk'ubigize ibanga ryiwe. Bibiliya ivuga ko Eliya yari umuprofete, ariko Eliya yari yarafashe la peine yo guprepara abantu bazoba abaprofete. Yari afise amashuri y'abaprofete mu bisagara byinshi. Yari afise amashuri y'abaprofete i Beteli, yari afise amashuri y'abaprofete i Yeriko, yari afise amashuri y'abaprofete hirya ya Yorodani, hafi y'inkengera ya Yorodani. Ivyo byari bisagara bibiri. Uyu mugabo yari afise ishuri rya Bibiliya ya forma abaprofete. Muri aba baprofete ya forma, umwe mu bari bamwegereye cyane yari Elisa. Elisa baramana. Abantu igihe Eliya yapfa, abantu bariko bararondera ijwi ry'Imana, kubera muri Ancien Testament Imana yakoresha abaprofete gusa. Abantu barigeze kuvuga ngo mbega ko Eliya yapfuye nta wundi mu profete Imana yo barahagurukije. Barababwira hari kibazo muri Isirayeli, barababwira bati ego hari wundi mu profete Imana ihora ikoresha, numwe mu bahora boza ibirenge, numwe mu bahora boza ibirenge vyiwe. Baca bibwira kuja kuraba Elisa, nabo bamaze gutuma ko Elisa agakoreshwa, abo bantu batangura kumenya ko Elisa akoreshwa n'Imana. Ndashaka kubabwira ngo Elisa yaragize imyaka mu buzima bwiwe vyo koza ibirenge vya Eliya. Ariko muri plan y'Imana Elisa yarakoreshejwe cyane kurusha Eliya. Ariko peu importe ko yarakoreshejwe cyane kurusha Eliya, ariko yoza ibirenge vyiwe. Ndashaka uno munsi kuvuga kuri iki kintu. Imana irashobora kuba yaraguhamagaye, ariko kandi hariho umwanya Imana iguhamagara, ariko hakabaho n'umwanya wa reconnaissance. Nuko muranyivuga abantu b'Imana, vuga utumuhamagara. Hariho umwanya Imana iguhamagara, ariko hariho n'umwanya abantu bakwemera. Kandi abantu ntibakwemerera icarimwe. Elisa yarajanye na Eliya agakora ibikorwa biciriritse bibaye bito, ariko nubwo yakora ibikorwa bito yari afise grandeur muri we. C'était un grand prophète. Hariho abantu usanga mu buzima ugwana no kubaho kone. Ikintu nize kandi ngomba kukwigisha muri domaine yawe yari yo yose, naho woba uri mu artiste, naho woba uri mu designer akomeye, ugatanga ukora muri entreprise y'umugabo akomeye, ariko ukabonura mu rushamayide. Hariho imyaka wowe naho uba umaze kwiyemera kuko Imana yaguhaye confiance mu cyo ushoboye. Hariho imyaka bizogufata kugira ngo abandi bakwemere. Abantu iyo babonye abandi batabemeye bapika amakrize canke bakademisiona. Ariko ngenda kubwire ngo nubwo ufise conviction y'icyo Imana yagushizemo, hariho difference hagati ya calendrier ya appel yawe na agenda ya reconnaissance yawe. Nta kintu gifrustra iyo ushoboye ikintu kandi uzi ikintu kandi ukabona uri the best muri domaine, ariko ukabona abantu muri kumwe ntibahokonesa icyo ushoboye. N'icimviro cyawe ukivuze mu nama bakurengana n'ingoga. Hama umushefu akaguma agarukana ngo nkuko Eric yavuze, nkuko Nadine yavuze, ariko wowe Toma ntihagire n'umwe avuga. Ariko wowe Toma ukabona ko ide yawe iri special. Ugaca wumva utanguye kuvyimba, ugatangura kwa aplika akandi kazi ahandi hantu. Reka ndakubwire la même chose va se répéter. Kubera iki? Kuko hariho difference hagati Imana iguhamagara n'undi mwanya Imana izogushingira intahe. Umunsi Imana yahamagara Paulo
Paulo yari excited, yari yabonye Imana, yagomba kurakonta abantu bose experience yagize. Ariko kandi hari hakiri kare kuko abantu bari bagifise amasouvenir ya Paulo umwicanyi yica ishengero. So ni murabo umwicanyi rero yica ishengero akabafunga, hamara kijijwe yuzuye muhemu yera araryohewe ashaka kubabwira ivy'Imana ikora, abandi bose bakamura mu jango sha abakristo bakera bakamwinuba gushika naho abantu babonye ko sano paspa umuntu yavuze ubutumwa arashuha wenyine ntihagire no witabira kuko abantu babona ko biri suspect ntibakwaya ko vy'ukuri uyo muntu ari sincere. Et pourtant Paulo yari sincere. Hariho décalage hagati ya constant yawe, haleluya, na constant abandi bagira kubikwerekeye. Vuga uti hariho décalage. Nkuko amasaha yo muri Amerika no muri Afrika atandukanye, niko isaha yawe yo kwiyemera no kwemerwa n'abandi bitandukanye. Ariko haba umuntu amubonye aravuze ati agatipe karacashushe, uravyumva yitwa Barnaba, aravuga ati ni mu mumpenda mutware, aca agenda kumuprepara hafi imyaka 10. Haleluya. 14 ans. Amaze kugaruka yaramuformye. Paulo yaje akosora ba Petero, yarabashira ku murongo. Nta wara kilometa en cause foi yiwe, kuko Imana yari yarubatse ico nita notoriete. Hariyo imyaka wewe wovuga ibintu bakagukubita ku minwa, kuko message yawe itangana na notoriete ufise. Rero hariho itandukaniro hagati y'ico ufise na notoriete. Ndaguha akarorero. Je no bandi umutama w'imyaka 80, hari ibintu novuga na liberté abantu bakavyakira kuko age yanje irapermeta ko ndabivuga. Ariko iyo ngiye guhagarara imbere ya president naho novuga ukuri ndi mu bategetsi ndafise ukuntu ndakuvuga. Sindakuvuga nk'uri muri life center nshushe nsimbuku, ndafise ukungene ngomba gukomunika kwa kuri nyene ariko mu bundi buryo, kuko naho mfise une petite notoriété sindaronka iyikwiye kugira ngo ngire liberté yo gukomunika message Imana impa muri milieu zose uko Imana yimpaye. So kimwe kinsaba responsabilité nyinshi n'ubwenge bwinshi, kumbure naga stress kenshi kurusha ikindi. Mbaye kirofa nkavuga ngo Imana arampamagaye nkabomoka, mwobona banteruye bagiye bamanitse ahantu mukaza kungemurira. Kubera iki? Kuko si kubera Imana yaguhaye message upfu kuyivuze, kuko Bibiliya ivuga ngo mwubahe umwami kuko umwami afise ubugingo, abafise ko droit de vie ou de mort. Nico gituma Natani naho Imana yamuhaye message ya Dawidi atagiye kubimubwira apfu kwavuze ngo Imana yakunyeretse Shawuli umusambanyi. Oya, ariko Natani Imana yamuhaye message, ariko yongera yitega ko Imana imuha sagesse ya communication kugira ngo avugishe umwami nk'umwami, hama umwami yitahure aze muri repentance atari we yimusunikiyeko, kuko le message et l'intelligence de la communication ni ibintu bijana. Hariho message Imana igukaza kuyimbwira ngo yiguha kuri live center nkagukubita ishuti na hariyo yoba yayikubwiye, kuko udakomunitse muri sagesse message y'Imana ca ntahura yuko Imana yashize message muri conteneur iri mu ingese. Uko message iri important niko na lo message n'igiseke ciwe kiri important. Niwo hitana iki giseke cahindutse nibara du reste fako mu bihindura, ukaja kukigemurira nk'umuntu akomeye, araza kubona ko na couleur yacu à l'origine yahindutse. Naho ibirimo byo bari vyiza, ariko ambalage ibaye mbi icika problem. So twega Imana iha message, we Imana irikira hamagara, peu importe ico yaguhaye na capacité yaguhaye, ugomba guswanya le contenu nkuko uswanya le contenant. Nta na kimwe a négligé. Ukagira akajagara ukagenda uja mu mashengero yose ngo Imana yagutumye, bamwe bazogukubitira no ku miryango y'amasengero. Kuko Imana yawe iguha message sinikijuju, iguha message ikabifise n'ubwenge. Vuga ngo amina. Ivyo biri valable muri domaine yari yo yose urimo, ukiri kura penetra. Uyu muhungu hagimaze imisi ngaho film 2 ans ufilm nka 2 ans afilm, hari ahantu uwo muha gufilma uwo mutwara no muri evenement ikomeye agafilm,
akiyambwira ko amaze 2 mois biba biri suspect. Kandi naho biba afise potentiel yo kuba the best, abantu baramujija kuri experience, bakavuga ati turungikire CV, bagaca babona amaze 2 mois ntibamuha akazi, ariko ukavuga ati rindira ntaco, nubwo wowe uzi ko ufise capacité z'abamaze 10 ans, Imana izogushingira intahe gushika ikwemeza abantu, kuko Imana niyo yemeza umuntu abantu, nta muntu n'umwe ajejwe kwiyemeza abantu. Nico gituma je mpuye n'umuntu afata umwanya munini yivuga ku makapasite yiwe, tuba twahejeje. Kubera indero y'ikirundi namuheza akaheza kuvuga, ariko uje wivuga cane uba utari muri linya y'abantu je du connecta, kuko jewe nemera, sinemera self promotion, nemera God promotion. Eliya Imana imubwiye ngo igiye kumutwara. Imana imubwiye ko igiye kumutwara, Imana ibihushurira n'aba profete. Eliya ntiyigeze aja kubwira aba profete ngo Imana igira intware, no. Ariko bajya abahungu yari karaforma i Beteli, i Yeriko, i Yorodani, bajya aba profete bose Imana yagiye bahishurira, sinzi ko ari bose canke ari bamwe, ariko Imana yarababwiye yuko profete mukuru agira agende. Bwana sifiwe sana. Mwibuke ko titre ivuga ngo ijwi ry'umuhamagaro. Imana imaze kubwira ngo profete agira ave mu isi, agira twagwe, Imana yongirira n'abakomunika yuko profete aza kwijana. Imana imaze kubakomunika ko profete atawuza kumuherekeza, baza babonye Eliya arashitse i Beteli. Ashitse i Beteli, sinzi ko yari muri emotion, sinzi ko yabayambiriye, ariko yarabasezeye, cyangwa sinzi ko yabasezeye kuko ryari ibanga. Ariko Elisa ko amenyereye kumuhakurikira, le petit ashishikara kumukurikira. Abaprofete baraza baramubwira ati hewe databuja, uyu munsi Imana iramutwara kandi wowe ntimuza kuba muri kumwe, vayo. Ariko intuitivement canke conviction mu mutima, Elisa arabishura ati ndabizi. Arabishura ati ndabizi. Acara desida kugira gute kubandanya nawe. Babandanije na Eliya aramurara aravuga ati Elisa, aho namye nja wamye umperekeza, ivyo namye ntumbera gukora twama turi kumwe, waranyoza ibi birenge ukamfasha ukampa amazi, hari ibikorwa wagiye unkorera, ariko ahantu ndiko ndagenda nta muntu numwe nkeneye aza kumperekeza. Elisa akamubwira ngo ndakurahiye uguhoraho kuhoraho, aho uja hose ndagukurikira, siza kukuva inyuma. Nta hantu namwe muri Bibiliya tubona yuko Elisa yigeze adesobeyisa. Nta hantu muri Bibiliya tubona yuko Elisa yigeze areka gukora ico Eliya mubariye. Ariko kandi hari gihe amadone n'ama information ya destine yawe atawundi muntu numwe Imana yakomunika, hari gihe atawundi muntu Imana iyaha ikayakomunika umutima wawe. Avec tout le respect que je te dois, Eli, mon maître, ahugiye umbwire ngo ndakuva inyuma turajana, kuko ni nkuko yerekana mubarira ngo nkuko Imana yakubwiye ibigiye kuba, na jewe Imana yambwiye ibigiye kuba. Biranashoboka ko Imana yabwiye abaprofete bose ivyawe, ariko nabonye ko atanumwe Imana yabwiye ivyanje. Ariko naho atanumwe Imana yabwiye ivyanje, Imana yanditse ivyanje mu mutima wanje. I feel like I need to go with you. Bwana sifiwe sana. Bibiri ivuga ngo inshuro zitatu mu bisagara, hari igisagara yashitsemo ndibaza Yeriko, baramubwira ngo muva inyuma ntiwemerewe kujana nawe, ngo acarabwira ngo tetwa taisez-vous. Harageze ahantu Elisa aramera nk'ubaye brutal, kuko baguma bamuhepeta ikintu kimwe,
ariko nawe yari afise conviction iva mu ijwi rye ryo mu mutima. Umunsi wa mbere Imana yamuhamagara, ego yakoresheje Eliya mu gutahura umuhamagaro, ariko ujya mu jeune ndabona umenga ukuntu yihuse gukurikira Eliya, ashobora kuba mu buryo atarazi indani muri we harimo amayira y'Imana. Ndagomba kuvuga ngo abantu b'Imana ntitugomba twebwe kuba abantu bashobora kuzimya ico abantu bariko bariyumvamwo ngo kubera tutacumva canke tutagitaro canke tutagishigikiye. Aba baprofete bandi barerekwa n'Imana, ariko kandi nubwo berekwa n'Imana ntibashoboye gukapta ico Imana ikirakomunika umutima wa Elisa muri we, imubwira ati shishikara ukurikira sobuja ntumuva inyuma. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Mu buzima bw'ivyo wiyumvamwo uzohura abantu bameze nk'aba baprofete bakudekuhaja, bakakubwira ngo uri kurihenda, aho uri kuraja ntukwiye kuhaja. Mu buzima uzohura n'abantu wemera ufitiye témoignage yuko batahura ivy'impwemu. Muri Ancien Testament sinibuka iyo nkuru ahantu iri, hariho umuprofeti Imana yabwiye ngo genda kandi ntuze gukata, ntuze guhindukira, ntuze kuva ku nzira, ugendere mu byo nakubwiye. Bibiri ivuga ngo uwo muprofeti ariko aragenda haca haza uwundi muprofeti. Uwo wundi muprofeti nawe aramubesha, amubwira ngo Imana yakubwiye uko. Uwo nawe abona kuko azi ko ivyo Imana yamubwiye abizi, aca yibaza ko Imana ihinduye directive. Ati Imana yakubwiye gutya ngo ariko nanje imbiye ngo ndakubwire gutya anya. Bibiri ivuga ngo uwo muprofeti aca batije byose umuntu ko abivuze arabizi, nawe aca afata iyindi nzira. Bibiri ivuga ngo aca pfirayo. Kuko abantu b'Imana nta muntu n'umwe ushobora gushira ko responsabilité wo kutavaloriza ijwi ryo mu mutima wawe. Ndazi l'autre extrême ku bantu cyane cyane muri jeune mwumva mvuze ibintu nk'ibi mugira muje gukubita imigera abantu bose. Ndazi risque ndiko ndafata mu kuvuga iki kintu, ariko nzoca juste, ariko reka ndakivuge ko kiri important. Ni vyiza kwiga kubahiriza ijwi ryo mu mutima wawe. Nabo wemera, nabo uzi ko bashoboye, hariho ibintu Imana itabakomunika ariko Imana yashize muri wewe, biri muri DNA yawe. Ritme yawe urayizi, uravyumva speed Imana kujanamwo yanditse muri wewe, niri mu bantu bo hanze. Mureke kuba abantu bari influençable, kuko ni mwaba abantu bari influençable birashoboka ko la majorité ikubwira ko utamba nabi. None ni bakubwira ko utamba nabi, ariko kaburi wa mutamvye utamba abantu abadayimoni bakabavamwo, ariko abantu bose bakagukonveka kutamba nabi. None wewe wemera rapport yande, wewe wemera opinion yande, ica abantu bavyibaza ko canke icibari vyibazako. Erega urashobora gutanga ukora ibintu nk'igifyera, ariko ukagenda uri ameliora kubera ingabire yawe uri kurayikoresha. Si kubera amadebut yawe ari faible, si kubera amadebut yawe ari mabi bisobanura ko utazoreusisa muri iyo carrière. Ushobora gutangura nabi ukevoriwa neza, ariko ni wagendera ku bantu babonye pa yawe ya mbere bazokudekuraja bagutuma ubiheba ngo je narabihevye. Uraza abantu bangahe bambwira ko bakunda kuririmba ariko bafise ijwi ribi. Shangu pasa ngo je ndakunda kuririmba ngo ngumvise ijwi ribi. Ninde yakwiye kufise ijwi ribi? Ngo bose niko bambwira. None wowe uri bose canke wowe uri wewe? Ririmba nk'igikere, uravyumva, uririmbe uforce. Kuko je narabonye abaririmbyi baririmba nabi bavuyemo abantu bazima, kubera rimwe na rimwe exercice isunitswe na passion iradevelopa capacité zawe zisanzwe ziri ntoya zikiyameliora. Burya ubutunzi bw'umuntu buri muri passion afise kurusha muri mode opératoire. Biranashoboka kuririmba nabi izi zo kwa Obedi, ariko twogutwara muri opera nkaje wenda bizi yuko arano shika bakangura naho ngaha batanyakira. Rero nibihagaze kuri bimwe. Oya nimushobora kunyifatira ndi umuririmbyi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Ikintu ufitiye passion igishika, ugukunda ibintu, ugukunda guteka ukazigiza, ugukunda kubaka bikabomoka, ugukunda kugira gute. Reka ndakubwire, uno munsi mbese Facebook murayizi, ariko ngenda kubwiye ko Facebook yatanguye muri 2004 ntayo mwari muzi. Uno munsi mbese Google murayizi, ariko Google yatanguye muri 1998 ntayo twari tuzi ko exist.
uyu munsi aya makampanizi yose Amazon yatanguye muri 1994 bamwe muri mwege mwari bwavuke ariko uno munsi Amazon ahantu hose ifise ama storage mu isi yose uragura ikintu bakaba bafise baragize notoriete baracitse big badiringa n'abakuru b'ibihugu ariko imbere yuko twese tubamenya batanguye buhoro buhoro kandi bogenda kubabaza bose batanguye mu mayesereur ariko kuko bari nourri na passion yarashishikaye ibatuma basurviva ku maesheke igihe abandi 10 bari kumwe babivuyemo bo barashishikaye birabandanya bacika umusozi bajya bavuyemo hari cabavuyemo kumbure bumvise abandi ba profete 50 bababwira ngo ntumukurikire ariko kandi hari abantu bashishikara hari abantu bakomeza gukora ca kintu nyene naho kigiramo esheke bo kayita esheke ariko bo bakavuga ngo kuri esheke nzoyisurfako kuri esheke nzoyinavigako nkuko bamwe babona vague bakayihunga bakava ku nkombe ngo amavage ni menshi baba ni bahora bagira surf iyo babonye vague zifise amametero baca basohora ibikoresho byabo bati harageze kuko ico bamwe bita obstacle bo bacita avantage sur lequel ils peuvent surfer. Bwana sifiwe sana. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Una musi n'umukecuru wa ruguru arazi Amazon ariko kandi iriho kuva kera kandi ntiwari uyizi ariko kandi icatumye imenyekana nuko bacishijwe mu muriro mwinshi baramenya kuvamwo haguherera mu muriro nk'ivyatsi ahubwo bavuye mu muriro basayangana nk'inzahabu hama imyaka irabaha notoriete imyaka irabaha igihagararo nicizana igihagararo kirubakwa esprit aparece abantu bashaka kuvyuka mu gatondo babaye abantu iragahera mu izina rya Yesu Kristo kuko kenshi muri principe y'Imana n'Imana yashimye ko abana bavuka bakabanza akaba bebe ntibavuka arabatama bafise ubwanwa niyo mubonye umwana avukanye ubwanwa mugira ubwoba muca mu miti gisizi imwe kuko ibintu byose ni processus none kubera iki twege bene data babakizwa babaporoti iyo hageze ko batera imbere bashaka kugira isengesho rimwe ryo mwijoro rimwe ngo amango ejo baze bavyuka ari bitangaza come on erega ni mwebwe mushaka kugira Imana mukayigiriye inyakinyoma igihe mwebwe mu brisa les lois naturelles yoyo yetablishije mugashaka reka nakubwira igituma miracle yitwa miracle nuko ari ibintu bishika gakeya ariko ntidushobora kubaho twese par le miracle ariko bamwe tuzobaho n'ama principe que Dieu a déjà établi kuko Dieu a déjà mis le miracle dans les principes wavyumvise Imana yashize ibitangaza muri principe ubahiriza principe ube discipline hamurabe ko principe itagushikana kuca Imana ngo bagushikana. Haleluya. Haleluya. Ninde reka aranyumva muri kino gitondo. Numva umenga niko ndavuga ibintu byinshi. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndazi ko hari uri karanyumva. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Icambere shaka kuvuga ni ikintu citwa le danger y'umuhamagaro siko na popularité. Bwana sifiwe sana. Ngaha hari abarchitecte bakomeye bariko baravuka aha hantu. Ngaha anya hariho abastiliste bariko barahaguruka ngaha. Ngaha hariho abamekanisye bakomeye bariko barahaguruka ngaha. Ngaha anya hariho abascientifique, ngaha hariho abategetsi, ngaha hariho abapoliticiens, ngaha hariho abaeconomiste, ngaha hariho abantu benshi bariko barahaguruka. Imana igomba gukoresha. Ariko ngenda ubwire ngo piège na danger dufise nuko kuko ico kintu ugikunda kandi ushaka kukigiramo umugambi munini gufisemo indoto nini, ikibazo dushobora kugira nuko désir ya succès na popularité ishobora kuza guhonyora Yesu ashimwe cyane umuhamagaro wawe canke passion yawe. Gushaka gukora ico numva nshoboye gukora biratandukanye no gushaka kumenyekana muri iyo domaine. Abantu benshi ikintu kibica mu buzima bw'umuhamagaro wo gukorera Imana ari ukuririmba, ari muri business, ari muri art, ari muri domaine yari yo yose, ikintu kenshi cica abantu nuko abantu bakombina ibintu bibiri bigoye kujana. Bagira priorité yitwa appel na passion ariko en même temps bakayikombina na désir ya succès. Ngenda kubwire ngo succès canke kumenyekana burya si objectif.
umuntu wese ngaho no musi muri kino gitondo objectif yawe ari kumenyekana ari kugira success uri muri danger. Burya objectif y'Imana yashize mu buzima bwawe si kumenyekana, ariko Imana yashize mu buzima bwawe objectif yacu nyamukuru ni iyihe? Nuko wewe ucika réponse. Rero igihe numva ko je nshaka gucika réponse niyo kipa kubijanye na efficacité muri domaine Imana yampamagariyemwo kugira ngo ndababere inyishu, ariko simba ndiko nditwararika ama views. Urasohora karirimbo ka mbere ukatumena umutwe partager. Hariho n'abantu batelefona abandi ngo mbega utanshira kuri statut. None ndagushire kuri statut indirimbo yawe itampezagiye nayo partager irabishe, kandi ni nta gupartager nibigusunikire guperforminga kugira ya kabiri uzosohora nzovuga ngo yateye imbere ndagupartager. Ariko ni wamanipira ngo ndagupartager bizoguha amadone atariyo, uzodushira ku igitutu uburonke 1 million y'abakuraba, ushire ku igitutu YouTube yirihe n'aba viewers yiyongere, hamutambuka uzi ko abantu bakuzi, ariko bose urengana bavuga ngo raba wa muntu bakugaye indani kuko wewe wagize ico bita self promotion. Si Imana yabemeje ariko barapfuye kugupartager kugira ngo ntimubipfe. Rero guhera no munsi ntihagire umuntu n'umusi wa gushira ko pression ngo gupartager. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntushake kuntamika ga predication kawe ngo ndagapartage nako mpartage katagize gute katamfashije, kandi numva ko doctrinalement parlant karimo amafuti yo muri doctrine. Gendo banze wige Bibiliya. Iyo umuntu akorera Imana cyangwa iyo umuntu afise umuhamagaro, kuko mwese muri abanyamuhamagaro, iyo ufise umuhamagaro mu buzima bw'iwawe ukawubangikanya na désir yo kuba populaire, riski hari nuko uzogenda kugura popularité wikoncentre ku makomantere abantu bakugizeko. Hariho n'abazokubwira ngo uraba rutwe uca ubanza ubishure ngo rutwe ngo nuko wawe ngo ni wowe wambyaye. Hewe wowe ushaka kumenyekana udafise capacité yo kujera critique. Erega ntukipfuza uruhande rumwe rwa gato wankwe urundi ruhande. Popularité égale contestation. Kumenyekana bijaye n'abagukunda n'abakwanka. Hari abagutuka live ugira ubatere ibitutsi by'abungere, utakaza focus utanguye kwicurana n'abagutuka, ariko wowe ugomba gushira focus ahubwo n'abagutuka badugire ko uvuge ngo ejo ntuzonduka, ariko nawe ngenda gushike ku mutima mu minsi iri imbere bakubere défi yo kwiyameliora, kuko hari ababigutuka avec raison. Hariho ababivuga avec raison birabana lucidité, kuko ni washira ingufu kuri popularité ariko utashize ingufu kuri performance yawe na travail ya caractère yawe, uzo précipita prématurément, uzo kwangendra le succès ama kandi naturellement ukiri lo critique ikikumena ucupfa hataragera. Imana yaguhamagariye kuhenya muri 40 ans muri domaine yawe, uzohenya muri 3 ans kuko utashoboye gusubsista aux attaques z'abandi batabibona nk'uko bibona, kuko wewe utize kubabwira ati hora cyangwa ukabirengagiza ugakurikira Eliya. Muriko muranyumva? Ugashaka kuba populaire uzotakaza focus mu kudevelopa don yawe. Kandi ngenda kugira ikintu kimwe, hari igihe Imana iguha message itakuhanda populaire, ariko ni waboha na popularité uzomodifia na message yawe kugira ibe consommable. Ngo pasangize message ngo nukuraba oya sinkeneye kuraba. Je n'amakamera ntayo nigeze nsaba, no kuja kuri televiziyo ntavyo nigeze nsaba, byamye bikora abantu. Sinigeze nihenda kuko namye nzi ko message yanje itari trop sympathique, ariko curieusement abantu barayikunze. Ariko naca mvuga ngo ubunya ngo abakuraba ngo ni benshi, ngo ukwiye kugira gutya, ngo harimo abakatolika, ngo harimo abamusulman, ngo harimo aba hewe je m'en fous.
ndi jewe ndi wa wundi nyene kandi nimba imana yarabahaye kunkurikirana niyo yabikoze. Yesu ashimwe cyane. Singomba kuba perturbe n'ama views oya no bamejeje kugwa kandi ntabyo noshobora. Eliya yarabonye ko uyu mupeti atamuva inyuma, acara amazi ati nenda kubaza ikintu kimwe, ushaka iki? Ndagukorera iki ko jewe ngira ntandukanye Yorodani, ngira ngende Imana duhurira hirya, ushaka iki? Acara amubwira ati jewe burya iyi discipline yose mfise, iyi patience yose mfise, nuko iyo ngabire yawe ndayishaka, kandi ndayishaka muri double portion. Eliya acamwe ngo sha iki kintu ushaka kiragoye. Ego profete kiragoye, ariko kandi Imana yankonekse kuri wewe yanyipfuriza ico naho iyo detail utayifise. Kiragoye ndabizi ariko nico nshaka. Ngombo niwa mbona ngiye rero ukabona ngiye, niwaza kubishobora kubona ngiye, kuko ngo umwanya wanje wo kugenda niho mbwira ngo nimugire gucya mwese ngo akanya ko gukubita ingoho je nzoba ngiye, niwa parve na kumbona uzoba bihawe. Ngo akibivuga gutyo ngo pa nabone pa, hama amavuta aramumanukira afata wa mutamana. Yorodani yari yasuye kwiyugara, yongera nabona ayikubitamo iruguruka. Baba petise nkani bari hirya babandi bakumva ngo shango ori yihenze sha, wowe ntuzi ibintu sha, ora kubisiswa tasha, ahubwo wowe ujya muri rumuhitana nabo uraza kuguhitana. Reka ndakubwira ikintu kimwe, abandi bazokubwira ibiguhitana, ariko kandi wewe ijwi riri mu mutima wiwawe nibiga kuri valoriza ivyo abandi bibaza ko bizoguhitana, bizoguhitaniriza. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngo agarutsa kugura na wene Yorodani, ngo abantu bacava ngo imwemu ako abantu kwera abantu abandi bagukemera ngo karigira ibintu hari abantu bamavuga ngo barigira ibintu. Burya kenshi abantu babonye umuntu ari ambitieux bamwita ko yigira ibintu, ariko bamubonye afise amavuta ya Eliya agarutse bavuze ngo mwabibonye ngo nani ngo nawe ngo aruguruye ngo muze murabe, abandi barasohoka ati muze murabe aruguruye Yorodani nawe ya amavuta ari kuri bamugiye ko. Abamuzimya nibo batwaye témoignage, kandi Imana ibababarire kuko ntibazi ico bakora. Ariko byari kuba byabaye akaga iyo opinion ya la majorité yari kuko affecta wewe muri decision personnelle, kuko Imana iri kirakuvugisha ntirinda kubakoranya bose, kandi bijaye na destin yawe ntibi mu bandi bose, biri muri wewe. Ugomba rero kuba connecté kuri muhemu w'Imana kugira ngo akurongore gushika kuri detail ya nyuma ya la réception que tu dois avoir de la part de Dieu. Ugomba kudependa totalement kuri Saint-Esprit. Ngo agarutse bose ashitse hakuno ya Yorodani, agarutse yuguriye amazi, ngo bose baca mukubitira amavi. Geste bagirira Eliya, kandi akakano bafafase karaguye ntimwambwira, muze muramfashe. Yesu ashimwe cyane. Ikintu ico bakorera Eliya, bamwe bariko aramubwira ngo reka guta umwanya, baramupfukamiye. Kubera ko bamupfukamiye kuko Imana yagushingiye ntahe n'utakwemerera kwemera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kandi hagomba kubaho ama evidence ya presence y'Imana ku buzima bw'iwawe muri domaine y'ikintu cyose uri kurakora. Umunsi umwe ugacapa inzu bakavuga ati ninde yacapye inzu, ni mu muturangire. Mu gitondo kimwe abantu bose bakagusolicita ukabuza aho kwiza amakontra. Kandi mugomba kwiga kutaba abaswahili canke abantu b'abafundi b'abafunda kiwani. Hari gihe uronka amasoko menshi utari bwayaronke ukayakira yose udashobora kwitaburamwo kune canke gutana. Akira dukeya abantu barindirize. Kandi ntucu uvuze ngo Ezekiel arabafata na Jean barabafata, nibashake babafate, nibacapa nka wewe, ariko akira umwe umuserve neza, wakira umwe umuserve neza, kuri témoignage wongerereze ko réputation. Kuko Imana ntigukuza kugira ngo ucike Imana, Imana igukuza kugira ngo ugumure umuntu. Ugomba rero kugira discipline no kujera succès iyo yashitse. Uyu mutipe baramupfukamiye, ntiyaciye abashwiraguliza, ntiyaciye abasira naba bari bimwe byo mu quartier mu isite. Simebambia mweye no, yaraje baramupfukamira
arababwira ati haguruka tugende. Yesu ashimwe, nari ndabizi ntabyo mwari muzi. Ntacavuga ngo nejo bundi mvuze ikintu. Ingene mutwenze umenga niko mumeze yashe. nejo bundi nkasubira kukubwira ikintu. Sino nabikubwiye. Oyaye, iyo umuntu yanesherejwe n'Imana ntiyensista. Ararengana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Ndabahe devoir à domicile. Genda wiyumvira ikintu wiyumvamo n'igiki. Sha nawe wari guteka ibitumbura wiyumva mwiki. N'igiki wiyumvamo. N'igiki utekeye. Isomene nzobandanye yisuje numva ntekanye ko turafise indwi. Haleluya. Kandi ejo hariho konje. Muze mushike kare. Mushoboye gushika 17h mwamugize neza. Mbega konje ejo ni y'ubumwe. Kandi y'ubumwe irubahiriza 17h tuzohurira. Hariho na prière ya midi. Abaza saa sita muzoze. Hariho prière ya midi. Bwana sifiwe sana. Uvuga uti Mana vugana nanje mwami diteze kukumvira. Vugana nanje mwami diteze kukumvira. Vugana akajwi kawe kaduge hejuru uvuga uti vugana nanje Mana. Haleluya. Vugana nanje diteze kukumvira. Vugana nanje. Mwami Yesu turaguhaye icora muri kino gitondo ciza. Turagushimiye kugira neza kwawe Mana. Washize ijwi ryawe mu mitima yacu. Washize ijwi ry'umuhamagaro mu mitima yacu. Watumenyesheje Mana indani muri twebwe n'igihe tutabiha agaciro n'igihe tuvyirengagiza, ariko washize mu mitima yacu Mana yo mwijuru amayira yawe. Washize mu mitima yacu conviction. Washize mu mitima yacu intuition. Washize mu mitima yacu Mana yo mwijuru amabarabara dutwara muri destin. Hari igihe turonka ibitudekuhaja, hari igihe tutabankuhaje bikwiye, hari igihe ibyo twiyumvamo atawundi ariko arabibona, hari igihe conclusion dufise ya parcours yacu iri différent y'icyo abandi batubonamo, hari igihe Mana ibyo twiyumvamo atamuntu umwe abituhokonesamo, hari igihe manque ya reconnaissance iduperturba muri parcours yacu. Ndasenze muri kino gitondo Mana, sengera Mana abantu turi kumwe muri uno mwaka. Mana umuntu yiyangaja muco washize mu buzima bwiwe, umuntu yiyangaja kuri ministère wadepoje mu buzima bwiwe, umuntu yiyangaja ku muhamagaro wateretse mu buzima bwiwe, umuntu yifatikanya n'indoto washize mu buzima bwiwe. Hari abantu barose ibintu barabigerageza bikanka ariko barateba barabishobora. Hari abantu babaye rurangiranwa ariko batavutse ari rurangiranwa. Barafashe urugendo ariko baguma bari bonyene bari convaincus d'y arriver, ariko à la fin des temps ils y sont arrivés. Nico gituma Mana yo mwijuru waduhaye ingabire, ariko izi ngabire uzifatanya n'amaconviction kugira ngo exercice yazo Mana iduhe kurealiza ibidutwara mu ndoto Mana washize mu buzima bwacu. Mana ndasenze uno munsi Mana uyu mwaka urakomeye, Mana uyu mwaka waduhaye ijambo rikomeye, Mana uyu mwaka ndumva ugomba kutwigisha Mana dushoboze, mwemu yaradushoboze abantu bose batahure. Ngaha hariho abantu bakuze mu mpemu, hariho abandi bagikizwa, hariho abakiri bato, hariho abari hagati. Mwemu yarandasenze kugira ngo utange traduction kuri message zose, uvugane n'umuntu umwe wese ukwangana ahageza ivyo atahura. Ariko ndasenga Mana kugira ngo muri communion de la parole habeho Mana yo mwijuru na communion de la révélation,
kugira ngo abantu batahure Mana ico uriko uratwigisha bihindure ubuzima bwacu ntitugume turi babandi cyane turi hahandi. Mana ndumva hari revolution uri kurazana mu buzima bw'abantu bamwe bamwe abahora bari timide, abahora bikengera, abari barazimijwe n'abantu bababwira ngo si ibyawe, bababwira ngo reka gukurikira iyo nzira. Mana ugiye gusubira kwatsa ubuzima bwabo. Tu vas les rallumer Seigneur Jésus, kugeza n'aho abantu bazovuga ngo aba si babandi bo hagati muri twebwe no kwiga batize, ariko kandi ngo iyi sagesse bayivanye he, ubu bwenge babuvanye he? Kuko Mana wowe uri kurakora uri kurakora, urahindura ibintu, urarevolutiona ibintu, uraporta ikintu gishasha. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndashaka gusenga umutima ikintu gishasha. Haleluya. Ndashaka gusenga umutima ikintu gishasha. Haleluya. Numva mu minota 5 gusa numva hari ikintu gishasha kiri ahantu. Numva hari abantu bagira bakugwe kw'amabuye, numva hari abantu bagira bakugwe kw'amabuye, numva hari abantu menga barahambwe mu ndoto zabo barazihambye. Numva Imana igira izizure, numva Imana igira izihagurutse, numva Imana hari ibintu igiye kuguha, numva Imana hari ibintu igiye kugira gute. Sinzi ibyakuzimije, sinzi abakuzimije, sinzi abakubwiye ko bitoshoboka. Haleluya. Ariko kandi numva niteze Imana aha hantu hari uruzi, aha hantu hari uruzi. Nimba utanatahura ibyo tuko turavuga, wibwira Imana uti Imana ikintu gishasha Mana, ikintu gishasha Mana, ikintu gishasha Mana, ikintu gishasha, ikintu gishasha Mana, ikintu gishasha. Amaroje y'abantu yaragutumye utakaza confiance wari wifitiye. Et pourtant muri wowe uracumva agatara ka buhoro katarazima kagukonvenka kw'iyo don, kagukonvenka kw'iyo ndoto ari Imana yiguhaye, ariko kazimishwe n'amajwi ya majorite. Ariko ndavuze ngo uno munsi hari uruta majorite, hari uruta majorite. Iyo ari wenyene arutigitsigira abandi bantu bose, ntaba no muri comparaison. Iyo avuze ikintu ari wenyene Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Hagurutsa umuntu wawe, hagurutsa umuntu wawe, hagurutsa umuntu wawe, hagurutsa abahungu, hagurutsa abakobwa, hagurutsa abagabo, hagurutsa abagore. Mana hagurutsa Mana irishengero, hagurutsa aba bantu Mana mu ijuru. Mana vyura commitment yabo, vyura commitment yabo, vyura engagement yabo ku madon yabo, vyura engagement yabo ku madon badepoje mu buzima bwabo. Bavyuremo engagement ku ndoto wabahaye, bavyuremo engagement ku ndoto wabahaye. Mana réajustatir abatakaje inumbe bakagwa muri popularité. VS appel bagarukane bave mu bya popularité ariko baze muri appel. Ndasenze no musumire kiro gitondo nindwi tugiyemo Mana, duha ijambo, tugaburira ijambo Mana, tuvugishe, dutahuze. Éclaire nos vies Seigneur Jésus. Nitugishaka kugenda nk'abatazi yo bariko baragenda, nitugishaka gukora ibyo abandi bose bariko barakora, ariko ndagomba kuba original, ndagomba kuba jewe, ndagomba kuba wandemeye kuba, ndagomba kuba ico wangize. Sigomba gukangwa n'aho abandi bageze, sigomba no gukora ibintu uko bo babikora, ariko kandi uhora abigukorere mu nzira yiwe, kuko inzira ziwe ni igihumbi. Haleluya, haleluya. Hari indirimbo ivuga ndashaka kuba ewe wifuza, ndashaka kuba uwo wifuza komba. Apana ico abagenzi, apana ico society ishaka kuba, apana ico quartier ishaka kuba, ariko ugomba kuba ico yaguhamagariye. Wewe wifuza komba mwaminurisha uwo wampamagariye, gukora umukoro naruwanje navyo n'urutsinda oya koresha ico wampamagariye.
kw'iburyo bwawe mwita